Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana iduhaye umwanya wo gushobora kuganira kuri uno munsi. Ariko imbere yuko dusangira amajambo y'Imana, reka tubanze kwanza dusenge gatoya. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu munsi uduhaye, umunsi mwiza kugira ngo tunezererwemwo. Ndagushimiye Mwami ku buntu bwawe n'imbabazi bihorana n'ubuzima bwacu. Ndagushimiye ko ufite umugambi, udufitiye umugambi mwiza w'amahoro kugira ngo duhereze ivyizigiro vya kazoza. Ndagushima Mwami Yesu kuza umuntu wese ukwari katawushobora kuza hano kwisi atari mu mugambi wawe. Icubero cose kikubeko Mwami, ndasenze kugira ngo mwemu wawe muri kino kibanza, kugira ngo abari we ahishura amabanga yawe tugiye kuganira. Mwami ndakanwa ariko abari wabijambo risohoka kugira ngo rihezagira umuntu wese aryumviriza, maze ubuntu bwawe burushirizeho kugwirizwa mu buzima bwacu ngo ijambo ryawe bivuga. Turushirizeho kugwirizwa ubuzima bwawe muri twebwe kugira ngo tugendeshwe nawe, tubeshweho nawe, kandi tuguheshe icubahiro mu bo tubanyemwo bose no n'ahantu hose tugenderera. Icubahiro cose kibicawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Ndashimye Imana kuri uyu munsi. Tugiye kuganira amajambo y'Imana. Amazina yanje ni Pasteur Muhoza Blaise Bonte, nkaba nubatse mfise umwana umwe yaduhezagije. Hama uno munsi turaza kuganira ku cigwa citwa Noeli. Mbega Noeli niki? Ni deba yabaye niniya cane, aho hari byinshi bivugwa kuri Noeli, ariko uno munsi ndashaka tuganire cane ku cibutso, ico twibuka iyo umuntu avuze Noeli. Nivyo Noeli ntiyanditse muri Bibiliya, kandi si n'umunsi mukuru wanditse muri Bibiliya. Ntituza kuganira ku bintu byinshi cyane ngo tuvuga aho byavuye, uko bimeze, uko bikwiriye gukorwa, ariko ndashaka namba umuntu wari we wese bivanye n'ivyo yemere vyarivyo byose, ndakeneye ko amenya ukuza k'umwami wacu hano kwisi, ukuvuka kwa Yesu ico bisigura ku mwana w'umuntu. Ko birakenewe, nico ahaniniya abariko baravuga Noeli, nico abariko barahimbaza. Rero duhagarara cyane kuri uwo munsi ukumeze canke aho wavuye, ariko ndashaka uno munsi duhagarare kuco twibutsa nico dukwiriye guhagararako, turiko turibuka uwo munsi nuko dukwiriye kuwufata canke novuga ugushurirwa kw'Imana muri ico cigwa co kuza kwa Yesu, kuvuka kwa Yesu avukira hano kwisi. Icambere na mbere nashaka yuko tuvugana nuko dutahura mu mwitanguriro umugambi w'Imana, kuko udataye umugambi w'Imana kumbure kuvuka kwa Yesu gushobora kukubera ibintu bisanzwe. Ariko ndashaka ku mpera z'iki kiganiro canke z'inyigisho kutahura ubundi bushasha, uburemere buri mu kuvuka kwa Yesu, uburemere bw'ukuntu Yesu yaje akavukira hano kwisi. Imana mu mubiri twayibonye hano kwisi. Bibiliya ivuga ngo niwe Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Birakenewe rero ko dutahura mwitanguriro uko Imana ari bishaka. Uri kurasoma mwitanguriro igice ca mbere umurongo wa 26, turabona uko Imana yaremye umuntu. Yaremye umuntu mu ishusho ryayo. Mu yindi mvugo yashatse yuko umuntu amera nkayo, aganza nkayo. Nico gituma yamuhaye isi. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi igice c'ijana na 15 umurongo wa 16, bavuga ngo amajuru n'ay'Imana ari kisi yayihaye abana b'abantu. Rero igihe Imana yaremye umuntu, yamuremye mu ishusho ryayo kugira ngo ashobore kugira ama attribut nk'ay'Imana, kugira ngo ashobore kugenderera mu kameremere k'Imana. Zaburi igice ca 82 ku murongo wa 5 umanuka, niho bavuga ngo ndabita ubumana buto. Bisigura yuko Imana yaranezerewe mu gihe yari kwirarema umwana w'umuntu, eri kwirarema ibindi itarashika ku murongo wa 26, niho bavuga ngo irema ibintu hamivuga ngo ni vyiza. Ariko imaze kurema umwana w'umuntu, hoho yavuze ngo ni vyiza cyane. Hariho ukuzuza neza kw'ibintu Imana nkuko yari bishaka. Rero wari umugambi w'Imana yuko Imana umwana w'umuntu aho present Imana hano kwisi, agenda nkuko Imana ishaka, akorana n'Imana, yerekana ishusho y'Imana hano kwisi. Ndakeneye ko ico kintu tugitahura cyane kugira ngo umenya aho Imana ikwiye guhamagarira kuba nk'umuntu akijijwe cyane, kuko gukizwa si dini, ugukizwa si mwishengero ujamwo, ugukizwa nagakiza n'ubuzima bw'Imana wakira bivanye n'ukuntu witaho
utahuye ikibanza urimo ugasaba ikigongo Imana ukakira agakiza ku buzima bwawe ukitahura kandi ukihana mu mutima wawe, ako niko gakiza gasigurwa mu ijambo ry'Imana. Ntibihagaze rero ku idini naho usengera, ariko bihagaze ku migenderanire kuri relation mwagiranye na Yesu igihe wakizwa wakira ubuzima bw'Imana, kugira ngo wa mugambi w'Imana Imana yari ishaka ushobore kuranguka mu buzima bw'iwawe. Mwitanguriro igice ca mbere turabonye rero ukuntu Imana yaremye umuntu kugira ngo agire ishusho yiwe, ariko malheureusement umuntu ntiyashobora kugenda nk'uko Imana yari ishaka. Mu gice ca gatatu niho tubona ukuntu umuntu yakoze icaha ava mu mugambi w'Imana, batandukana n'Imana. Imana birayibabaza mu mutima. Rero igituma ndiko ndabisigura kugira ngo mumenye igituma Yesu yategerezwa kuza kuvuka hano ku isi. Hari ico yari kwirashaka gushikana. Yesu yavutse hano ku isi nk'inyishu y'ikibazo umuntu yagize mu itongo rya Edeni. Yesu yavutse hano ku isi nk'inyishu nka espoir yuko umuntu ashobora bigakunda kandi yuko mu kibanza Imana yamugeneye kubamwo mwitanguriro. Kuko mu gice ca gatatu c'itanguriro tubona umwana w'umuntu ava mu kibanza Imana yari ishaka. Rero kuva kuri uwo mwanya gushika aho Yesu avukira turabona ukuntu Imana yagira irarondera gushikana umugambi wayo. Reka dusome mwitanguriro igice ca gatatu kuva ku murongo wa 14. Ndasoma mu gifaransa gatoyi. Et l'Éternel Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. Je mettrai entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, je mettrai inimitié. Ga turabonye yuko hariho imbuto zibiri, hariho amasomonsi abiri hano mu ijambo ry'Imana duhejeje kumva. Ayo masomonsi abiri kuva muri uwo mwanya Imana itanze isezerano. Iyi niyo profesi ya mbere yabonetse muri Bibiliya. Iyi niyo promesse ya mbere yabonetse muri Bibiliya. Haleluya. Rero Imana imaze gutanga kino kintu, hatangura rero kuba ingwano hagati ya somonsi y'umugore na somonsi ya Satani. Haleluya. Iyo rero ntambara yabayeho yarabandanyije. Kubera iki? Kuko Satani yaramaze kumva avuga ati hariho somonsi yindi izoza. Iyo somonsi izobije gukuraho kino kibazo meje guteza no kwisi. Nanje sinshaka ko bigenda uko, kuko ikibanza Satani yararimwo yarafise jalousie, yarafise inzigo yuko umwana w'umuntu yaremwe neza n'Imana kandi agahabwa ico cubahiro cyo kuganza nkayo, cyo gusa nkayo. Satani yatakaje igihe yagira hobeyo mu ijuru. Rero ntiyashaka yuko ibintu biba, ariko umugambi w'Imana naho vyogenda gute ntushobora kubura. Nico gituma ndagumuriza mwene data uri kuranyumviriza, ici Imana yavuze ku buzima bwawe irashoboye kugishitsa. Bibiliya nivuga ngo si umwana w'umuntu kugira ngo abeshe, kandi si n'umuntu kugira ngo yisubire ko kuco yavuze. Ici Imana yavuze ku buzima bwawe ntiyiteguye kucisubirako, oya ahubwo yiteguye no kugirangiza no kugishitsa kubwo umugambi mwiza ifise ku buzima bwawe. Nico gituma ndagutera intege kugira ngo umenye neza yuko kuvuka kwa Yesu hano kwisi kwazanye espoir, kwazanye yindi esperance, kwazanye yindi parametre yuko ivy'Imana ishaka bishobora gukorwa hano kwisi. Haleluya. Mu buryo takinwa kimwe gishobora kubihagaritsa. Imana yakoresheje abaherezi kugira ngo ishobore kubungabunga kuraba yuko yoca ngaho kugira ngo ishitse uwo mugambi wo kuzana setsomonsi zo kuraho icano kwisi. Imana irondera abaprofeti kugira ngo bikunde ishobore kuzana umuntu mu kibanza Imana ishaka. Ibahereza ivyagezwe kugira ngo bashobore kubigendereramwo babuko Imana igomba. Ariko ivyo vyose ntivyashoboye gukunda kugira ngo bashobore umwana w'umuntu ashobore kwiroturwa mu kibanza yari yatakaje mu itongo rya Edeni. Bibiliya ni imbwira muri Matayo igice ca mbere ni isezerano Imana yari yatanze. Isezerano riri muri Yesaya igice c'9. Haleluya. Imana ni nziza cyane, irakwiriye kwizegwa kandi irakwiriye kubahwa. Haleluya. Yesu ni espoir kwisi, niwo mucunguzi w'isi.
rero ikimenyetso cyo kuvuka cyari ikimenyetso kije kugaragaza yuko Imana yibutse isi, yuko Imana itigeze yibagira umwana w'umuntu, yuko Imana urukundo rwayo ruri eternel. Bibiliya ivuga ngo mon amour est éternel envers toi, ngo nico gituma ntazokura ma bonté sur toi. Bisigura yuko kubera hari urukundo rw'Imana ruhoraho ku buzima bw'umwana w'umuntu, nico gituma kugira neza kw'Imana kumuherekeza no mu ntege nke ziwe, ukugira neza kw'Imana gushobora kumukura muri zo ntege nke ziwe atarabikwiriye, ariko kubera urukundo rw'Imana ari uruguhoraho, ari urukundo ruhoraho ku buzima bwiwe. Rero ikimenyetso cyo kuvuka kwa Yesu hano ku isi cyaje gutanga espoir ku mwana w'umuntu, la race humaine, yuko ishoboka kandi kuba mu mugambi w'Imana yari ishaka kurangura mu itanguriro igice cya mbere. Haleluya. Muri Yesaya Imana irasezerana iravuga ngo car un enfant, yatanze prophétie, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Mwibuke igihe Adamu yakora icyaha, ukuganza kwavuye ku buzima bwiwe, yagize échange. Isi itangura kuganzwa na Satani, isi itangura kuganzwa par la semence du malin, par la semence du serpent. Kubera iki? Kuko umwana w'umuntu yayumviye. Nico gituma biravuga ngo uri munsi y'uburongozi bw'uwo wese wumvira. L'obéissance ku kintu cyato cyose gitanga uburenganzira bwo kugira ukuganza ku buzima bwawe. Rero kubera umwana w'umuntu yumviye ibyo Satani yakoze, byatumye ukuganza yari afise kuba échange kuja kwa Satani. Isezerano ga Imana iri kuratanga avuga ngo uwo mwana atanzwe, uwo muhungu atanzwe, ngo kuganza kuzoba kuri ku bitugu vyiwe. Mwini mvugo azoba aje restaurer la domination que l'humain, l'être humain yatakaje mu itongo rya Edeni. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ukuvuka kwa Yesu kwaje gutanga ibi bintu byose, kwaje kudusubiza mu kibanza twari twaratakaje. Rero igihe Yesu yavuka, mu mitima yacu havutse novuga gute, la lumière de l'espoir, umuco w'intsinzi, umuco w'ivyizigiro. Bibiliya iravuga ngo kuko ndabiyumvira ko ivyumviro ndabiyumvira ko ari ivyumviro vy'amahoro atari ibyago, kugira ngo ndabahereze ivyizigiro vya kazoza. Yesu mu kuvuka kwiwe habayeho ukubona ivyizigiro vya kazoza, aho umwana w'umuntu atarafise ivyizigiro. Kubera iki? Kuko icyaha cyaganze ubuzima bwiwe. Ariko Yesu amaze kuvuka yitwa ngo niwe mwagazi w'intama w'Imana, aje gukura ivyaha bari mw'isi, aje gukura icyaha c'abari mw'isi. Kuko icyaha cyabaye imbuto mbi umwana w'umuntu yakiriye mu itongo rya Edeni, bituma agira chute libre, niko ntushobora kuyita, adashobora kwi-restaurer. Rero hategerezwa kubaho isezerano, prophétie Imana yatanze ryategerezwa gushika. Rero ryashitse umunsi Yesu yavuka, niho habonetse l'accomplissement de la prophétie yabonetse yari yaravuzwe mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 bavuga ngo la semence de cette femme azokwécraser la tête du serpent. Haleluya. Iyo niyo, ubwo nibwo bushobozi bw'Imana dusenga, ubwo nibwo bushobozi bw'Imana dufise nk'Imana yacu, ngo harahiriwe ubwoko bufise Imana nk'iyacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Iyindi espoir yari ihari mu kuvuka kwa Yesu, nuko twabonye muri Yesu iyindi espoir yuko ubuzima buhoraho Adamu ategeza agira. Kuko mwibuke mu itongo rya Edeni Imana yamubwiye ngo ushobe urekuriwe kujya ku biti byose, harimo n'igiti cy'ubugingo n'igiti cyo kumenyekanisha ikibi n'iciza. Ariko malheureusement Adamu kugwera ubuyobe bwa Satani arabeshwa ajya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Igiti cy'ubugingo ntiyashobora kujyako. Ico giti cy'ubugingo nico cerekana la vie de Dieu, ubuzima bw'Imana buhoraho. Rero kubera Imana mu vyumviro vyayo yari yarashatse yuko Adamu ajya ku giti cy'ubugingo kugira ngo abeho nkayo, agira ubuzima nk'ubwayo.
Haleluya. Imana yategetse gutanga une promesse, une prophétie. L'accomplissement de cette prophétie yarabonetse kuri Yesu. Avuga ngo kubw'urukundo ifitiye umwana w'umuntu nibwo gwatumye itanga umwana wayo, la semence de la femme. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuga ngo Yesu ni Adamu wanyu. Haleluya. Ngo pour qu'il ait la vie éternelle, kugira ngo jena uno munsi nitwamwizera turonke uburenganzira bwo kwakira ubuzima bw'Imana Adamu atashoboye kwakira kuko yahenzwe na Satani. Rero iyo turiko turavuga kuvuka kwa Yesu, tuba turiko turashaka kwerekana canke kumva no gutahura no kwibuka yuko un jour Imana yarebutse isi, aho isi yari kwiragenda kagirire. Muri Yesaya igice cya 53 bavuga ngo bose bagenda kagirire, nta uzi kuba Imana, nta vyumviro vyiza bihari, nta kugoroka guhari, bose batakaye ngo ni nk'intama zitagira umwungere. Umunsi Yesu yavuka habonetse espoir, ivyizigiro yuko uno munsi dushobora kuronka umwungere tuyobora mu nzira nziza, ashobora kutujana mu buzima buhoraho, ubuzima bw'Imana. Uno munsi dushobora kugendera mu rukundo rw'Imana runengeseye guzuye neza biciye muri Yesu Kristo. Rero kuvuka kwa Yesu si dini, ukuvuka kwa Yesu kurafise ico kwariko kuranonsa hano kuri nosi, cyari kimenyetso gikomeye, yari accomplissement d'une prophétie yari yarabayeho, si ibintu vyaje giturumbuka ariko n'umugambi w'Imana. Imana yagumye ishigikira, igumye ibandanyirizako kuva mu itanguriro gushikaho Yesu yavukiye. Nico gituma Bibiliya avuga, Yesu ariko aravuga ngo ivyanditswe ku bwanje, Mose yanditse ku bwanje, ntibashobora kubitahura kuko ntibari bazi yuko ibi vyose vyanditswe kubera hariho une prophétie itegerezwa kuba accomplie. Imana yahisemwo Noa kugira ngo haboneke uruvyaro rubandanye. Imana ihitamwo Aburahamu kugira ngo haboneke ihanga ribandanye, ariko yashaka gushika kuri Kristo. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Yesu c'est un descendant d'Abraham, le fils d'Abraham. Haleluya. Yesu n'umwana wa Dawidi. Abo bose n'abandi Imana agira hagurutsa ibona mu mutima yishimiye. Aburahamu ngo niwe se ukwizera dufise kubwo kumvira yagize, ukumvira Adamu atashoboye kugendereramwo, ukumvira Satani atashoboye kuko vyarabaye nabi. Haleluya. Ariko Yesu amaze kuvuka hano kwisi, vyatweretse ko Imana iratwibutse. Imana irafise umugambi kandi nta kintu na kimwe gishobora guhagarara imbere y'umugambi w'Imana ngo nturanguke. Mwene data, reka ndakubwira ikintu kimwe, namba Imana ifise umugambi ku buzima bw'iwawe, ntucike intege. Haleluya. Ukuvuka kwa Yesu kwerekanye neza yuko Imana idashobora kwibagira isi. Hari umugambi yari ifise mu itanguriro. Mwene data, hari umugambi yari ifise, yari gufise mu vyumviro. Ibwira Yeremiya, muri Yeremiya igice ca mbere ngo utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe narinda kuzi kandi narakurobanuwe cenda gutanduka kugira ngo ubu muvugishwa w'amahanga n'imbere y'uko urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yari ikuzi kandi yari ifise umugambi ishagushikana ku buzima bw'iwawe, ariko urakeneye kumenya ikibanza ukwiye kubamwo. Menya neza yuko Yesu yavutse kugira ngo uwo mugambi w'Imana ushitswe ubuzima bwawe. Iyo Yesu atavuka no kwisi, umugambi wari wose w'Imana vyari bigorana cyane. Yakoresha abantu bamwe, yagenderera abantu bamwe, yari ifise ihanga rimwe ishobora kugendereramwe no kuzirafasha no kuzira irakomunika, ariko rimwe na rimwe nabo kenshi cyane barayidoseva. Ariko Yesu amaze kuvuka no kwisi, novuga gute, ni sezerano giye gukiya amahanga yose. Yesu avuze ngo ninaja ku musaraba ngo nzokwikwegera amahanga yose. Haleluya. Ukuvuka kwa Yesu vyazanye espoir yuko uno munsi shobora kugira agakiza k'Imana, uno munsi shobora kwizera kandi umugambi w'Imana ugashika ubuzima bw'iwanje. Haleluya. Reka ndagutera intege cyane gose mwene data, ntucike intege peu importe ivyo uri kurabona. Mwene data, harageze aho Yesu ataravuka ngo Bibiliya iranyereka ubamaze imyaka 400 atajambo risohoka ry'Imana. Ivyizigiro vyari vyatakaye. Ubwoko bw'Imana bwavuze none bizogenda gute? Turashaka kumva kandi Imana. Yesu amaze kuvuka, Imana yarasubiye kuvuga.
Haleluya. Rero kuvuka kwa Yesu hano ku isi nico kimenyetso kikwemeza yuko Imana ishobora gusubira kuvuga ku buzima bwawe, yuko Imana ishobora gusubira gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Ntucike intege mwene data, bandanya wizera Imana, bandanya wiyegereza Imana, bandanya urondera mu nyonga y'Imana. Niho hari agakiza kawe karavutse hano ku isi, umunsi umwe karavutse karaza kugira ngo guhereze uburenganzira n'imiryango yuguruye kugira ngo umugambi wose Imana yakuremeye ushobore kugenderera atagace na kamwe gatakaye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri Matayo igice cya mbere kuva ku murongo wa 22 avuga ngo tout cela arriva afin que s'accomplisse que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Haleluya. Umwana azotuvukira azoba yitwa Emmanuel. Yesu amaze kuvuka cyari kimenyetso kitugaragariza yuko Imana yishimiye gusubira kubana n'abantu. Bibiliya iranyereka mu Itanguriro igice cya 6 aho Imana yicuza ngo igituma yaremye umwana w'umuntu. Ivuga ngo mpemu wanje ntazobanda anigana n'abinyama n'amaraso. Byarayibabaje cyane. Kwari kubera iki? Haleluya. Kubera umuntu atashobora kugendana n'Imana. Byari bigoye cyane. Hategerezwa kuboneka la semence ya mbuto itegerezwa kugena uko Imana ishaka. La semence Imana ubwayo yategerezwa kuzana no ku isi. Yategerezwa guca mu mugore kugira ngo bikunde abe nk'umuntu ariko aje kuzuza umugambi w'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu kuvuka kwa Yesu si dini, ndabisubiramwo. Ukuvuka kwa Yesu ni ubushobozi bw'Imana. Ukuvuka kwa Yesu ni espoir. Ukuvuka kwa Yesu ni ijuru ryibutse isi. Ukuvuka kwa Yesu ni opportunité y'uko isi ishobora gusura kuba en connexion avec le ciel. Haleluya. Ukuvuka kwa Yesu ni kimenyetso kigaragaza yuko no munsi nshobora kuba en contact n'Imana. Contact natakaje hano mwitangurira aho Adamu yakora icyaha, uno munsi ndashobora kuyirekipera kandi kubwa Yesu yavutse hano ku isi abo muntu arangura amabanga y'Imana ashika ay'Imana ishaka araducungura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Sinza kuvuga ku byo gucungura kumbura ikindi gihe tuzobiganirako, ariko ndavuga ku kuvuka kwa Yesu ni espoir. Mwene data, igihe cyose uri kuribuka uko kuvuka kwa Yesu biguhereze gushima Imana. Nta yindi espoir Imana yari ifise, nta yindi espoir wari ufise, ariko Imana yarayitanze. Isi yarigeze ahantu tudashobora kubona aho byoshobora gushika, ariko Yesu amaze kuvuka atanga indi espoir. Uno munsi arundi muryango witwa ishengero Yesu yavyaye kugira ngo ushobore kubamwo, kugira ngo ushobore kugendereramo kandi amasezerano y'Imana ashobore gushikako. Mu kurangiza Abanyefeso igice cya mbere murongo wa 3 bavuga ngo yaduhezagiriye imihezagiro y'ahantu mu ijuru muri Kristo Yesu. Hari umuhezagiro, hari ivyizigiro, hari iterambere, hari ibyo byose umwana w'umuntu Imana yashaka kugendereramwo atashobora kugendereramo Yesu ataraza. Amaze kuvuka habonetse ivyizigiro ko muri Kristo Yesu imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru ishobora kuba materialize ku buzima bwawe, ishobora kuza ivyari byugaranye mu ijuru bikugeneye vyiwawe bishobora uno munsi kugushikira ku buzima bwawe kuko Yesu yatuvukiye. Haleluya. Reka dusenge kugira ngo uwo muco w'Imana urushirizeho kwaka mu mitima yacu, kugira ngo aho hose twari ko turiganyira tumenye yuko isezerano ry'Imana ryashikijwe, tumenye yuko ivyimvira Imana dufise ko ari ivyimviro vy'amahoro, kugira ngo iduhereze ivyizigiro vya kazoza. Uno munsi mwene data uri kuranyumviriza, ndakwinginga kugira ngo dusengere hamwe, ariko usenge wizeye, kugira ngo mpemu yera kore ku mutima wawe, kugira ngo mpemu yera agenderera ubuzima bwawe, akugurura amaso, ureke kwiganyira, ureke kwidodomba, kuko hari umugambi w'Imana Imana ishaka gushikana ku buzima bwawe. Bigusaba ko wizera Yesu kandi bigusaba kumushira ku mutima. Ndasenga kugira ngo mpemu yera agenderera ubuzima bwawe no munsi, kugira ngo ashobore kuguhereza uwo muco ukeneye ku buzima bwawe, maze ubuzima bwawe buhinduke, kuko Yesu nico camuzanye ko ari kugira ngo aguhereze ubuzima kandi aguhereze ubuzima busagutse. Aho wari urananiwe Imana ishobore kuzana ubundi muco, ubundi buzima bwayo buva mu ijuru biciye muri Yesu Kristo wakira ku buzima bwawe. Namba utarukijijwe, numva shaka gutanga iyi appel à la repentance. Namba umva mu mutima wawe utaramenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ivyo byose mejeye kuvuga, ivyo byose
vyegukira abamwizeye mu mitima yabo bakihana bakavuga ubwa kabiri. Ndashaka namba ubumva mu mutima wawe ukeneye kwakira Yesu kugira ngo iyo realite, kugira ngo ubwo buzima Yesu yavutse kugira ngo aduhereze ushobore kubushikira kandi ugendereremo bishobore kugushika ko nawe. Ndasenga ndagufashe gusenga kugira ngo wihane usubiremo ano majambo kugira ngo umwami Yesu ashobore kugenderera umutima wawe aguhereza agakiza maze ubashe kugenderera mu mugambi w'Imana yakugeneye kuva mu itanguriro. Usubiremo ati mwami Yesu, nditawe ino munsi ko ndi umunyabyaha, ndatawe ijambo ryawe rimpaye umuco yuko atacu ntushobora gukora. Nkeneye Yesu mu buzima bwanje, naracumuye kenshi, naragiye mu bintu bitandukanye, ariko no munsi ndazanye umutima wanje kugira ngo uharire. Ndasabye ikigongwe, ndasabye imbabazi ku vya vyose nakoze mu kumenya no mu kutamenya. Ndasenze mwami kugira ngo ubabarire umutima wanje, unyandike mu gitabo c'ubugingo, umfute mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo cawe c'ubugingo. Amaraso yawe anyeze atembe ku buzima bwanje, akure icaha cose maze ncika umwana wawe. Umpereze ububasha bwo gucika umwana wawe, umpereze mpemu wawe kugira ngo ashobore kundongora inzira zose, anyereke mu nzira ushaka kuncamo. Ndakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima n'umutima wanje uno munsi mu izina rya Yesu Kristo. Reka ndagusengere kandi nshima Imana kubwa rino jambo. Mwami ndagushimiye ku bantu bose bankurikiye, ndagushimiye kuri uwo muntu yakijijwe, uwo wese yitawe mu mutima wiwe. Mwami ndasenze kugira ngo umuco wawe urushirizeho kwaguka mu mutima wiwe, urushirizeho mwami kumutabuza byinshi vyerekeye ubuzima bwiwe, vyerekeye umugambi umufise ko umube hafi mwami. Reka ububasha bwa mpwemu yera bumushikira hara ariko ararabira, bumukoreko kandi bumugenderere mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ndasenga kugira ngo n'abafise ubumuga bwari bwo bwose mu mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo ndaturugukira ku buzima bwabo, ndaturugukira ku mibiri yabo mu izina rya Yesu Kristo wavutse hano ku isi Yesu kugira ngo ushobore kuduhereza ubuzima kandi ubuzima busagutse. Ndasenze natura ubuzima busagutse ku buzima bwa mwene data wese ariko arankurikira, ukuboko kwa kumushikira aho kuri aho ahari mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko ijambo riravuga ngo ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe gukiza. Mu izina rya Yesu Kristo reka ukuboko kwawe kurekure gushikire mwene data wese akeneye agakiza mu buzima bwiwe, akeneye gukira ingwara mu buzima bwiwe, akeneye kubohoko ikintu cyaco cyose icaha canke ico yavanye ku mugwanizi. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo ubushobozi bwo gukiza no kubohora bumanukire mwene data wese ariko arankurikira. Urakoze Yesu Kristo ku mugambi wawe, urakoze mwami ko watuvukiye kugira ngo turonke l'espoir, turonke espérance de l'avenir. Urakoze Yesu Kristo, icubahiro cyose kugaruke ko ubu nibihe byose mu izina rya Yesu Kristo twasenze. Amen, amen. Murakoze, Imana ibahezagire, muryoherwe.